jewe na ewe ngo Anita w'Imwaro yagiyemo ariko uziko nozana ama conversation Anita w'Imwaro ariko aranyinginga hirya y'ejo naragenda mbe ati wowe narakublendinze abantu bakumenye kubera Neri Nati yaragupostinze ndamugirira trend nuba abantu baracabaza Anita w'Imwaro ageze Anita w'Imwaro no musi noshaka nogirane nogenda kuri noshaka no musi jewe nkampostinga kuri Instagram nkajanja kuri stati abantu baca bagirana bacasubira kumumenya Anita w'Imwaro jewe areba diaspora bari bamukeneye ndagenda ndambye ati araba diaspora bagushaka aranyiyorobeka ko avuga yuko ataba diaspora ashobora kugirane ashobora kwemera mugabo je ndaza aba diaspora baramuhana ngo avyigenzako neza ngo yifata neza ngo ari très poli ngo mu bintu nk'ivyo ngo ntasarisha barambwira ndabaterere hama bace bambwira ndabahe na adresse vyose bonyene babuze impapuro nta mpapuro bafise bajya bose bajya bafise ama dread nk'intuzeye niko mpava sanga mvuze nabi kama mafuzi ya ngombe rero bari bagiye kuzana Godfather ngo Godfather arashaka kubashigikira Godfather n'umupoti wanje Godfather he's my best friend Godfather genda kuri Twitter kuma espace agira Godfather iyo ariko aragira ku bintu biriko bibera mu Burundi jewe naho mbagiye ndagenda akanshiramo nka muhamakuru Godfather aranyemera gose Godfather dukoranye dutangiye korana kuri concert ya The Ben baraguruka ngo tumugwanye ngo umuntu ngo avuye ruguru nta migani batanciriye ngamagukuku yadike ngo awoze kabika mujini nibamenye yagiye kuri Rema jewe Rema shitse kuri Rema ibiganiro vyanje biraba 20 abastari bagashika kuza mu biganiro vyanje baragerageza no kuza kuri Rema baragiza amakuru abantu jewe ngo bangwanye ngo nibakeneye yuko ngo umuntu wa ruguru ngo aza kuba kugira gutera kavuyo mu gisagara ca Bujumbura cyadabwe ati jewe nivyo navukiye ruguru papa wanje no mu intellectuel akorera Susumo ngira ubu murambona neza mubwire bajya basoba hamwe yuko baze bandabe neza n'ububiriwe kuri live nejo ari kuri live kandi bandabe neza baronke ivyo kuvuga bandabe neza hama kujya bavuze ngo bazoriha 5 million ngo bakurikirane ngo barondere ngo umuntu bariha ngo bakurikirane ngo Neri Nati ngo avuye ku kazi ngo agiye ku kazi ngo hazoba ari hose no muri toilette ngo 5 million ariko bibaze kw'igihugu ariko bibaze ko turi muri 1970 aho umuntu bamugira ivyo bashaka vyose byari kera andi merci byari kera igihugu gifise amahoro igihugu gifise umutekano igihugu gifise inzego zigikunda igihugu turagikunda turakigwanira twama turi kuri Twitter turiko turavugira igihugu uwo ntushobora guca uza ngo ushaka ngutange ngo 5 million ngo Neri Nati ngo bamugumi inyuma bariko baramukurikirana come on guys nyine uri muri Serbia ufise umukecuru w'impunzi w'umurusiya baza ko byose ntabizi amakuru yose jewe ndayazi thank you Tasha Snow hello mine hello Snow umeze neza abana baraho bizu sheri wanje afise umukecuru w'umurusiya w'impunzi yajahunze ava kugira hagati ya Rusiya na Ukraine ngo ibiki bla 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 bareke biabante bibi
sinzi yuko ababibi wabo bisigara bero bajya n'ababibi wabo Imana imbabarire je sininjira mu bintu by'amafamiye mugabo barafise ingorane antuka hey hi kabirigi hi Diane ngo iki ngo bazogirane ngo 5 million barambwira ndabaterere hama bace bambwira ndabahe na adresse vyose bonyene babuze impapuro nta mpapuro bafise bajya bose bajya bafise amadrede nk'intuzeye niko mpava nsanga mvuze nabi kama mafuzi ya ngombe rero bari bagiye kuzana Godfather ngo Godfather arashaka kubashigikira. Godfather n'umupoti wanje. Godfather he's my best friend. Godfather genda kuri Twitter kuma espace agira Godfather. Iyo ariko aragira ku bintu biriko bibera mu Burundi jewe naho mbagiye ndagenda akanshiramo nka muhamakuru Godfather. Godfather aranyemera gose. Godfather dukoranye dutangiye korana kuri concert ya The Bell. No dutangiye korana na Godfather. Uchuza nguje kuzana ngo Godfather ngo agirene Godfather yo najari amempa indwi tugize nuze espace kuri X mwari mwibaze ngo Godfather uyero Godfather niwe ntuze ariko aravuga mbe ninde chaki ntuze wawunda sana ya amase batabizi ntuze kuko amaganga y'urukwavu yoyo arakomeye kuko yoyo turayapomesha ubukoko mu ntuze jewe na ngo Anita w'Imwaro yagiyemo ariko uziko nozana ama conversation Anita w'Imwaro ariko aranyinginga hirya ejo naragenda mbe ati wowe narakublendinze abantu bakumenye kubera Neri Nati yaragupostinze ndamugirira trend nuba abantu baracabaza Anita w'Imwaro ageze Anita w'Imwaro no musi noshaka nogirane nogenda kuri noshaka no musi jewe nkampostinga kuri Instagram nkajanja kuri stati abantu baca bagirane bacasubira kumumenya Anita w'Imwaro jewe areba diaspora bari bamukeneye ndagenda ndambye ati areba diaspora bagushaka aranyiyorobeka ko avuga yuko ataba diaspora ashobora kugirane ashobora kwemera mugabo je ndaza aba diaspora bamujana ngo avyigenzako neza ngo yifata neza ngo ari très poli ngo mu bintu nk'ivyo ngo ntasarisha oya niyo turazomuposta no musinza guposta Isaac no musi mwijoro ndaza kumupostinga na kuri gyambomo Isaac n'intuze n'amazuru nk'amapine ya remorque intuze scan yanga Urero Anita w'Imwaro nawe aragengaho n'ubuhanza umuntu amera ubuhanza ku myaka afise afise ubuhanza Dewa sinikibuga c'indege. Anita naco twapfuye Anita ryari ryaco barambye ati uri muri live y'abantu bariko barantuka acarazana inbox aranyisigura ko umuntu ariko aravuga akwavuga ngo ivya Chimamanda mugabo no munsi bambwiye ngo Anita ngo ari muri live ngo nawe ngo yavuze sinzi rero Anita wewe fais attention parce que moi je peux pardon Ndagukunda basi follow me Casey ndaza kuraba ndagufollowing sivyo juju byo sivyo papa yo mukurahe
yo mukura hujya atagira n'amabere igifuwa ari ntuze igifume nga niza mashini za katapira zimwe zica amabarabara ya izo muri ARB bene aviation routière zaciye kugikiriza ciwe ziragira ani wewe wari kumwe n'abantu bariko barantuka wewe ingo wewe wari kurago ngo wari kumwe n'abantu bariko barantuka vraiment ngo warunumye ngo ntiwari kuravuga Baju Beto Anita yaranumye ntiyariko aravuga vraiment muri live ndeshitse ubunyene muhira vendezere mwe nkuye ngiyi na makiyaje ndayikuye ko ndi ngaha nta mwanya jiwe nari mfise murabona nambaye ikoti ngiki ngiri pantaro yayo jewe nta kintu kimwe ndakura mugabo il faut changer niba mushaka kuzimya umuntu nimugire campagne sohora amabanderore turiyamirije Nerinati genda muri meri murabe ko babemerera ko mubimanika basi mwari ngo ntiyavuze ali jewe ndiko ndaguha gasopo live byari naragusanze inbox ndakubwira urambwira uti Neri jewe nakira kiba ndiko ndavuga Chamamanda ya postinze ndavuga ati okay tibandanyiriza imirimo yanje mugabo ukabona jewe uratangiye kumvuga nabi cyo naraje inbox ndakubwira uzoca umenya yuko hariho amabanga yiwawe kandi ntiwari uzi ko ndabizi jewe sishaka kubivugira nga zoca nda expose jewe je sinkunda umuntu amharira jewe ngo ntiwavuze Romeo namahoro sha kila fashion umeze neza muravyumva genda mukoresha amabanderole genda benovuga gute genda mugaze ku aeroport mutange nimero za passport muzishaka yiwanje ndazibahe sinzosubire kukurira ikibuga c'indege genda mugaze n'ama station sinzosubire kunwesha igitoro mugende muri gitoro passe muvuga muti nimero ya Neri Nadia Kizimana turayikuyemwo ntazosubire kunwa igitoro genda muri BHB mubabwire muti ugarama konte ya Neri ntizisubire kuja ko amafaranga genda muri BCB mubabwire Neri Nadia Kizimana muramugarira konte genda muri CRDB mubabwire ati konte yo $1 muyibloke chamugenda no muri BCB mubabwire muti Neri konte yiwe Neri Nadia Kizimana ni muyugare muravyumva mugabo mwebwe ntimugira meme na ntuze ntimugira meme na c'est quoi no muri limitere muje mugenda rimikashi yanje aba diaspora ntibaze barandika ko amafaranga genda mubikore muce mwena no barabara muvuge mugira ba police do route bawo muri pesere mubabwire muti umuntu yitwa Neri Nadia Kizimana suku nuko ntitumukeneye je mugenda kandi do ko abana muzungu umwe nuko naberetse umwe baca bagenda ku bazungu bose bagize ari mpa ya envelope sha mihimbi be envelope yanje menga nashize haje impige envelope kwanza muce mugenda mbwira abazungu bose n'amambasade yose tuzinanye muti Neri ntitumushaka moi j'ai réussi ça da ngegatora claro no no barabibona raba musome ngaha ni Neli ngiki ngaha ngiyi Neri ngaha somaha anza sinzi ko murabibona putain merde
biraboneka hari Somangaha, ambassade de France au Burundi. Somangaha Nelly. Moi j'ai réussi ça. Moi j'ai réussi ça. Raba. Raba vraiment. Hein? Tu turi mu projet baratuzanira amashugwe avuye muri Europe tukaza kuyatera ngaha kugira turabe ko imbuto zogwira z'amashugwe tugire jardin nziza. Duhagubwa n'abadiplomate ntibiboneka ngo ntibiboneka bitaboneka ngenda kwereke ngenda bifotore ndayibaha ifoto ngenda ifotore ngenda fotore nge fotore ndabahe attends je reviens c'est ça murabibona ngizi jewe j'ai reçu ça ariko wowe uri kuraza ngaho ngo ushaka kuzimya Neri nati ahubwo aba diaspora ari muturungikire namwebwe mureke kuza mumena umutwe mugura amashugwe murungike imbuto tugwiza amashugwe menshi mu Burundi tuze tugira amajardin asa neza zimboga oya je sinkene zimboga je nkene z'amashugwe murondere imbuto z'amashugwe muturungikire dushire muri jardin turonka ubwoko bwinshi bw'amashugwe hamwe tugira jardin nziza cyane kandi i Burundi dufise climat nziza jardin irashobora guca isa neza muriko muravyumva jardin irashobora guca isa neza cyane kuko muba tugize variete y'amanuzeye variete y'amashugwe hamawo ucugenda ngaho ngo ushaka kuzimya ngo Neri nate ngo ushaka kugira iki ngo tipepeye ngo 5 millions ha 5 millions ariko basoba hamwe ntandero mufise 5 millions umwe muri mwebwe yananiwe na $400 namubwiye ati ariko arasaba konte zidambye ati tu dois payer ma chère tu dois payer yarananiwe no kuriha $400 meme ryari naho ngo bariko baracangisha avuga ngo bafashe umuntu avuga ngo nta kazi mfise je ndi umunyeshure abo umunyeshure gute utari umunebwe utari ikinuzeye ikikirara ubura gute intuzeye uri enda kunda amashugwe ndi yakoshane kuri jardin utari ikintu cikirara cya kinani wowe umugabo yarakwirukanye uja kwanye kusubira kwanye ko wawa muri kuramugora uhembwa amahera y'abanyeshure niyo uronka uguma wongereza amashure ngo uhembwa amahera no kuhindura amapine vyarakunaniye karakazi kurya mushara n'abandi mushara abantu muki sinzi nyamba ni gipusi nyamba ni giki sinzi ngene citwa kirya gisazi ngushaka ngo 5 millions none izo 5 millions ntimwozirihe abaroyo il faut payer des avocats là où vous êtes parce que vous êtes des réfugiés il faut payer des avocats et après babatangurire procédure babavugire hama muronke impapuro hakiri kare muronke impapuro 5 millions wowe uri 5 millions wewe Ojinga wa mwana wewe n'amadeni mwasize muri amadeni n'abavyeyi barimo udashobora kuyariha ngo tipepe 5 millions wiyemeza muri vide kubera ka TikTok abantu bambwiye ati ngo none ringureka kubavuga no je ndabavuga n'abasoba hamwe nta muntu mvuga izina n'abasoba hamwe ngo murihe 5 millions même si amahera yo mu Burundi bayataye gaciro 5 millions urazinge nangana wewe urayavuga gutyo mbe mishahara mukorera ngaho ni yangahe gasha nindafise umushahara wa $2500 €2500 turabe nindafise umushahara wa €1000 turabe ni mufise how can I say
permis de travail mufise nizaye mwebwe mufise ma permis de travail yahe ko mudashaka kuronka ma permis de travail mwebwe mugenda mu karonka ubuzi bw'ubufucking job mukagenda gukorera mu batama mu baki kandi jewe I respect ninde yagize ari hitoko ry'abavyeyi muri ngaho muri ko muraririra abavyeyi banyu ngo bagurisha imiduga bamwe bagurisha amatongo bamwe bagende gusaba ama credit bugira mu barungike mukabemera abavyeyi banyu ko mugiye kubabera akarorero keza mugiye kubateza imbere hakugenda mukore abantu bafisa akazi Europe nibaja kuri réseaux sociaux TikTok ngo batumunwa il travaille jewe ushaka ko tugira competition ushaka ko tugira competition nyereka releve bancaire yawe membwa ya kukwezi ninjiza ya kukwezi nyereka releve bancaire no guys mwava muvuga ngo nari natari ko arabaha kiki ariko arabavuga oya rimwe tuvuga ibintu dutanga ukuri comme ça ejo uko kuri turiko turababwira ejo kuzogirane kuzoreka nkure ko kwanza ni ifoto ugira mu mbone neza nyenda ikure nabibonye kugira uko kuri turiko turababwira ejo kuze kubafashe hariho erega umwana w'ubwenge yumvira mu nduru genda ubaze aya mabaga mahera gugwa et toi tu viens Neri tumuzimye tumuhagurukire Neri ashaka kwanza uramusiba umenga ngo bagize hanverse bavuze ngo jewe nice shaka kubagwanya guys je nagwanije nde ko abantu bose baza bagakreya ama YouTube abandi bakaza je YouTube narayicreye ndatangura ibiganiro vy'abakenyezi mugabo Zainab ati umushahara ushika 1800 € kandi aho uba ukoropa ariko Zainab twumvikane iyo 1800 € ubufise permis de travail kuri 1800 € twumvikane Aisha mbwira ijya ntuzeye ijya ntuzeye yawe bijya vya ntuze Aisha niwe naguriye no mabagi ni murabe amabage meza kandi bambwiye ko ameze neza cyane no mabage murabona amabage meza nayaguriye Aisha Voilà Zainab bavuze yuko ufise permis de travail uhembwa 1800 € uri kugenda kugira ibintu vya ménage kandi jewe sindabi basha nashiri abantu mushira kwingohe mumbwire bibagendera gute jewe ntanguye kuzikura ko zitaramara n'imisi iyi ni peace makeup niwe yashize kwingohe merci murakoze cyane lady Roro merci Maria ati harabaho suitable bakora ta permis de travail OK nivyo ego Merise ni sawa mugiyosha murakomeye yes dagowe mukama wanje amabage yanje nayakuye kwa Aisha Aisha zana izina rya ntuzeye Aisha koresha account imwe yiwawe ya ntuze koresha ari umuntu ariko arataka inshuti yanje ndagaru nge gato Aisha koresha account yiwawe koresha account yiwawe yunuzana account ugozi ngo comment ni account ya business zawe je sindi umwana mubi guys Jona mwaya mahera yiwanje namushikikiye yaranyandikiye ni box arambwira ngo ashaka kumifana aranzugikira amahera y'ifana ndambwira thank you so much wanyize mumvuge nabandi bana bazi kugurondera
Merize turazinanye aranzi mu Gihosha abona abana twakuranye mu Gihosha abantu bavuga ngo bise 46 nabana twa célébrer des anniversaires Merize ari nko muri batoya banje mugabo Merize nta myaka myinshi Merize ndagusumye imyaka myinshi je no bangana na mukuru wiwe wa kabiri ndibaza canke wa mbere sepa Et puis Aïcha kareka ndayigire. OK, je viens d'épingler inozeye Fancy Store Buja nibo bafise ano mabage meza nimugure kandi ntazimvye ibage imwe ni 25000 murumva yuko ariko atanga promotion ya Noel ibage imwe 25000 uricagurira ushaka bage imwe 25000 uricagurira ushaka hama ntimumbaze kano gatoke narababwiye ko kagwaye ariko ubu kakize kubera gwagize gwakuze ejo nzoja kwashima ngo yango ntudusumbura generation Audrey yambu Audrey yaranarongowe abana mukama wanje wa Audrey gabasha bararongo guys muravyumva Perike naiguriye kwa Stella Salon Kenya. Stella Salon Kenya niwe nkunda kugurira amaperike kandi ntazimba cyane. Perike ziwe ni 100, nkizi zitoya ni 190, zirezire ari za 200, 250, 300, 400, 500, ça dépend n'ibyo n'amahero bufise. Nivyo ugize. Kaneza barekesha Merize baze kuvuga ngaha ntibazi ko tege mu Gihosha twari dushushe. Yaje. Okay, ufite nako tavuga nti abantu muri hanze ntitubabujije gukoresha réseaux sociaux. Je uje kuri TikTok ugakoresha TikTok ugatrendinga ni 6 yiwawe. Uje kuri Instagram ugakoresha Instagram ugatrendinga ni 6 yiwawe. Ugiye Facebook is the same. Uje kuri Twitter nico kimwe. Duse kuku nico Francine yambu nico kimwe hose. Mugabo why ushaka gutrending uvuga ngo naka tumukureyo guys. Réseaux sociaux twakuze twarakuze ni generation turibibona tubibayemo abavyeyi bacu cyo gihe n'ama réseaux sociaux yarahari ariko barakuze ubu nabone barakoresha ama smartphone uno musi uri ngaho ngo ushaka kuzimya naka no musi uri ngaho ushaka kuzimya naka no musi uri ngaho uri kushaka kwivugisha ivyo bivugisha kino semempa yuko ejo ushobora kugira ingorane. Izi réseaux sociaux urashaka kuzikoresha neza cyangwa ukazikoresha nabi. Rero yagize iki? Kuri Summers nzoza vuba hajya ni jewe hajya nije nahuguruye nije nahakore entreprise yacu niyo yari change tout. Handrat ko boss wanyu ari umuji wanje. Krista Kimeri kuku sava baba bashaka makado kuri TikTok. Okay, je sinogenda ngo ndiko ndamara ngo amasaha 5 ngo nje kuri TikTok ngo nkeneye amakado ataza kumpa meme na $100 umunsi umwe ngasanga indwi yose ukoreye ngo $16 $16 jewe posting umuntu ku miliyoni umuntu aje wonyene akandondera ndamwe promotion guys ni 1 million musi ya 1 million barabizi benshi abantu na promotinze uwaye mamahe 400,000 abari ngako butaka ndagupostinge irakitse ndagupostinge kandi ndaronka ndinjiza aho kukwezi nk'amahera ninjiza barungirira ama promotion abantu ngirira ibiki abantu mamadiri ama entreprise mamadiri bakampa amahera yiwanje. Thank you Beshu Dramatigute yagiziki Dramatic
ngo ndangu ibazesha ngo ndakuze ngo fise 46 ano kuri Imana. Ibaze Krista $16 par semaine. Derije na noti yamaye, deri ujya n'amafaranga afise yo kumpa. Nabandanya kazarimwo mugabo jamais gucokoza Neri. Kuko je twavuganye neza. Jamais gushokoza Neri nati, jamais. Nabivuze kandi umuntu nabibwiye. Yambwiye ati ngo none ngo kujye yicarana ngo nabamona Warda ngo arabagenzi bawe ari no. Jewe nta muntu numwe ntinya. Nyamba yicarana na Mona bakafatanya bose bakamvuga nkazovyumva nkazobimenya na Mona nzomutuka. Je vous dis franchement la vérité. Nyamba Kimu ari mu best friend wujya mukobwa. Uno musi ya mukobwa akaba ariko arashaka gucafuza Neri nati ashaka kunyinjira ngo banzimye. Kima kamushigikira bose nzobatuka. Niyo hitwa ni Stella Salon Kenya. Stella Salon Kenya kuri rya cafe Gurumo tutero manuka kwa Munyarwanda njya ku ma20 ugacibona umuco microfinance ya Sioni hama uca ubona Stella Salon Kenya. Ugeze iruhande nyene yo kwa imbere ya Mutima Bar Stella Salon Kenya uciyibona. Nushobora kuza ngaho nukuri jewe nababwiye na Kimu. Tiko ndabivuga ngaho mugira record momohe. You are rhyming. Kim si umufasha propaganda rimwo ntazobimenya. My dear nzojaniranya jewe nzojaniranya. Je suis comme ça. Aho mwavunduranye ntaho nzi. Aho wamukuye ntaho nzi. Nyamba mwamenyanye kuva kera ntavyo tuzi ico tuzi twebwe tubabonye mutangiye gushuhana muri iyi minsi. Muri iyi minsi. Rero jewe nta mariage yagize. Rero jewe ndakubwiye na Mona ndamubariye. Mona. Waciye kinini tuzi naye kandi wowe urazi yuko na tante wawe n'umugenzi wanje no muri Sosumo urabizi. N'umuhererezi wa mama wanyu urazi ko jewe twariganye muri Sosumo muri 6e. Blandine ari muri Belgique. Yacho gihe yaje kwishura dubuye aza kwishuri kandi yarakuze. Ko ndakubwira jewe vraiment. C'est nukuri parce que on peut pas jouer avec Brandy ya Neri nati kuko jewe ushaka kunuka nuka ivyo ushaka ntyoza ivyo ushaka gomba uvuge ati Neri twamusanganye bagabo gomba uvuge Neri twamubonye muri hotel kanaka peut-être que je kuba nagiye gura mukope wanje yashikiyeyo peut-être que natwaye aba client mugabo twubahane naho jewe ujya mukobwa yari kuza ati nisha ku branding nari kumupostinga it's okay it's fine kumupostinga umuntu ejaga trendinga azovuga ati yarabifise mu ruhara. Ndabahe ikibazo baby mama yambu baby mama wenda gushira live mu mwanya. Ufise exam agende kwiga nishimwe hai ufise exam aje kwiga amashure mufama mwiga mukaryama na diploma ariko harabaho ikintu kinini ya cane ubaho. Ivya Canada Dramati ntavyo nzi numvise ngo afise ngo visa ya fake ahandi ngo bamurungikiye Gmail ngo ya bandi ko atazopfa aronse visa après 5 ans. Ahandi ngo nta visa raronka ni vyinshi cyane byandawutakiye amakonseri ngorane ibiki byose basani nibibazo niyo bibazo
ibaze sha imana twavuye kure twarakoze jabana wewe mbikonza murambwira bajya bavahe n'abanyabujumbura jabanyabudi kandi rero ndabatera inkuru guys 2015 abantu banzi natangiye gutrendingira mu ma groupe WhatsApp y'abyabasane muravyumva nivugira niterera inkuru mvuga igishegu jewe ndibuka ko natangiye gucreate ibintu byo kubaza abaririmbyi muri Home Flavor ya DJ Rafa ndambwiye ati shaka gucreate ikiganiro dutumira abastar baze Salama iri shosho baze tubabaza ibibazo okay naona hantu nace ntangura kugira des relations avec les stars bajya ba Masterlande ba Emerisane bande bashi cyane kuko barakunda the way na bazi ibibazo keza batangura kumbaza ngo umujournaliste wawe nkavuga ati oya nje ndabikora nyene kubera ndabikunda j'ai créé ça Charlene bisous j'ai créé ça gatekanje yambu Joli la krenda tangura chanangura go trendinga ewa abastare ikiganiro canje ibaze 20 muri Home Flavor niho abastare kuri WhatsApp 2015 guys abastare batangura gushuha dushaka kuja muri iyo groupe batubaza ibibazo abantu bakabaza ibibazo DJ Rafa achangira mu admin ndabo mu admin wa Home Flavor team kugeza yaho jewe harimo abanyabuyenzi abanyakamenge abanyakinama ibiki tandero bakanuka naragukura aho uri admin acanda gukorora nkagukura muri groupe baca batangura rero kuvuga ngo uyo nawe ngo avuye he Darise yambo bacho tavuga ngo none ngo uyu navuye ngo tushaka kumenya ninde nanje kimya umwana wa Pentecost kimya ntako batagize barankorera makova ngo best admin Rinate nuko kimana ivya best influencer gatubureke kubaha trend bese baba influencer ba desapare yagiye mu best influencer ni Jado Jado yaragiye araduterera ibiti ku mabarabara ibu igisagara ca Bujumbura gisa neza namwe muri ko muraza ngo best influencer mwibana abagabo moni mwiba abagabo babandi mwebwe best general best ibindi ibintu bashiriyeko we peace bino bintu wagiye kunshira ko jewe ndabimongora muravyumva baraguruka ngo tumugwanye ngo umuntu ngo avuye ruguru nta migani batanciriye ngamaguko kuyadike ngo awoze kabika mujini nibamenye ngera yagiye kuri Rema jewe Rema shitse kuri Rema ibiganiro vyanje biraba 20 abastari bagashika kuza mu biganiro vyanje baragerageza no kuza kuri Rema baragize amakuru baragize amakuru abantu jewe ngo bangwanye ngo nibakeneye yuko ngo umuntu wa ruguru ngo aza kuba kugira gutera kavuye mu gisagara ca Bujumbura cyadabwe ati jewe nivyo navukiye ruguru papa wanje no mu intellectuel akorera susumo jewe nakuze mbona amatara nakuze jewe n'icyayi n'umukate jewe nakuze nkubita imisosa amasamagi tujya muri sosumo jewe nakuze papa wanje angororera uniforme ngenda akoreshaka ubushofu obuya bunoze buplongere bwo gushusha amazi tunwicaye jewe nakuze Noel igeze bona nigeze makatugurira impuzu za Noel bonane akamatugurira impuzu twebwe jewe ikimiganyo abana je nafisiganyo c'abana kuri Rema yaga kibondo yaga baju ikiganiro canje cyo kuri Rema umwana yagize jingo Kamiri ntyano umwana wa uyu ubu atwara Febabu mu Burundi umwana wiwe
niwe mwana wiwe niwe yangiriye akajingo kandi ndacabifise mu mashini yanje nakoresha n'ubu ndacabifise bayirabira mu mafilme ngaha muhira mashini yanje ngijya hajya bayirabira mu mafilme baby mama ndakuzana mu mwanya ko amasaha ari saha ya mpava ngenda kuvugana n'umuzungu mugabo je barangwanije keshi baraja kurirema kuvuga ngo uyu muntu azoba cafuriza ngo iradiyo ibintu vyinshi mugabo ama publication y'ama media zaje imbere Jewe neri ndarisigura gute je nitwa Neri Nadia Kizimana imashini ni yakera jewe mfise ndafise n'umwanya wo kunayira bako bayirabiramo amafilme ngaha muhira bashaka ngo Rutunga Boro yakoze video nziza nadukurira imbomo ngaho nk'ikibuga c'indege ngaho ari bamubwiye mbomo iyo yaciye ko naza mashini za Caterpillar Bima mareka wako turi mu muri à peu près 300 personnes. Guys. Babwire bakovye sha. Baze barakora amakova. Babwire Neri yavuze ati, "Za murakora amakova mushireko ni foto ya Neri topic Neri Nat." Hama muce muzana ndabapostingire basi ndabafashe. Ndabafashe. Ndabafashe kupostinga ko nivuga ati ejo itariki cyo tugira calendrier le premier ifoto imwe ndafise amafoto vraiment yo kwira 30 jours mugire amakova ya 30 jours muce muza murampa ndabapostingire by the way inkuru rero tuvuge inkuru ya Juste Gaël pardon mazimisi fisa amasinezite